ishirahamwe ryigenga ryitaho agateka ka muntu ryasohoye raporo ivuga ko hari abantu banyuruzwa ab'irengero ryabo ritamenyekana n'ababorezwa igufa biyongeye cane kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka mu ntara z'igihugu. Eloge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye ari Nairobi muri Kenya. Ishirahamwe DHB rigizwe n'abahinga batatu bigenga bose n'abanyamahanga bakaba bakorera amatohoza ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Kuva hagati muri uyu mwaka bemeza ko hiyongereye ibitigiri vy'abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero n'aborezwa igufa. Muri aya mezi ahezeho rivuga ko vyabaye akabarore. Ryemeza ko abantu 90 bahagaritswe baborezwa igufa hagati y'ukwa kane n'ukw'icenda nyuma yaho hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu duce dutandukanye ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kw'indwi honyene DHB rivuga ko abantu 200 ari bamenyekanye ko banyurujwe. Mbega ni bande baba bakorerwa kwa totezo abo bahinga bavuga. Karina Tetsakian umushakashatsi mukuru amaze imyaka hafi 25 akorera ku bibazo vyo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika yacishwe ijwi rya Amerika. Les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés. Donc on retrouve par exemple des habitants de certaines régions. Yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi. Aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamwo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, ariko hari n'abanywanyi b'imigambwe nka Senere. Akenshi bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Ibitero hamwe na hamwe vyacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa kubagwanya, emprisonner et torturer leurs opposants présumés. Tertsaki anemeza ko icegeranyo basohoye atari yororo, asigura ko cafashe amezi menshi kandi bacicariye. Nous avons recueilli de nombreux témoignages directs et très détaillés de la part de victimes, de témoins oculaires. Twaronse ivyabona bitubwira ivyabaye, harimwo aberekewe n'amabi, abahoze bafunzwe canke inshuti zabo, kandi amakuru yacu turondera n'izindi mpande nyinshi kugira tuyizere. Ivyo twumvise biteye ubwoba na cane cane ku baborezwa igufa. Abantu bamwe baborejwe igufa n'abapolisi, abandi nabo baborejwe igufa ku rwego rwo hejuru i Bujumbura ku cicaro c'iperereza. Abakozi b'igendereza ntaco batakoze kugira ngo babakuremo amakuru. Rimwe na rimwe uburibwe bwari kirenga ku buryo abafunzwe bapfa ivyo bavuze kugira gusa uko baborezwa igufa bihagarare. Était si intense que les détenus ont dit n'importe quoi pour que la torture cesse. Niko yongerako. Ariko Jean Hakizimana umukuru w'ishirahamwe Forconef rimwe mu yakorera mu ntara zose z'u Burundi siko abibona. Afata abahinga nk'ibikoresho. Bene abantu usanga hanini bakora bahiga inyungu zabo nabo bikorana. Ibi twabivuga twisunze ibyagiye birasabwa n'amashami mpuzamakungu atari mu gihugu berekana ko umenga ivy'agateka kazina muntu babikurikana gusumba twebwe turi mu gihugu. Agateka kazina muntu mu gihugu kateye intambwe ko biraboneka ko ari ingingo zafunditswe za politiki zifunditswe n'ibihugu bimwe bimwe kugira bagumize ijisho ku Burundi. Karina Tetsakian anasanga umukuru wa Forconef yarengeye akarimba bakoze iyi raporo. Abantu bari gurengero no mu rw'igihugu sende hajejwe agateka kazina muntu urabazi. 60 Vinyini muraba urongo yariko yemeza ko atora bamwe. Iyo tubonye ko ariho ikintu cashitse umuntu akabugwa irengero, icambere no gushikira inzego zitandukanye, ni muri izo hariho muri enquête duheruka kugira hariho abantu bashika kuri 3 canke 4 tuzatwarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe mu mpera z'ukw'icenda mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta i New York muri ONU yari yashimangiye ko igihugu ciwe cateye imbere cane mu kubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Nous saisissons cette occasion pour demander à certains partenaires, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de faire une lecture juste. Dufashe kano karyo dusaba cane cane mu gisata ca ONU c'agateka kazina muntu ngo bagire umwihwezo udahengamye ku twigoro tw'u Burundi no kuduha agaciro kabereye. Inyifato yose yo gukumira Burundi babushirako imigwi idasanzwe mu by'agateka kazina muntu ntakivyara. Leta yashize mu bikorwa ikingirwa ry'agateka kazina muntu, ukubaha demokarasi n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwitangazamakuru. Impinduka na Tetsakian arazemeza ibidahagije kuri we. Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière. Mais ces derniers mois, on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Gusezerana guhindura ibintu n'ubutungane, ariko ivyo biherera ku karimi karesha gusa. Hari cobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko ababorezwa igufa n'ababurirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza. Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport. Ku nshuro ya mbere ishirahamwe ryakoze raporo itavuga uruhara rw'imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu mabi ryatohoje ko abayagirizwa hanini n'abakozi b'iperereza na bamwe mu bapolisi hamwe n'abasirikare bake.
naho iyi raporo yerekana ishusho y'ibitagenda neza, inama ya ONU ijejwe agateka na muntu iherutse gufuta umurwi wakurikirana ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 gusubirizwa umwanditsi araba agateka na muntu ivyafashwe nk'intsinzi kuri leta n'abakunzi bayo. Atagihindutse nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye, n'ibihano vyari vyafashwe n'umwe bwa Buraya bugahagarika imfashanyo bwa leta y'u Burundi bigiye gufutwa. Kuva hadutse injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015, Burundi buracafatwa nka kimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Mbere hari abahinga babugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe vya none. Burundi bamwe mu bakirutse indwara ya COVID-19 mu mujyi wa Gitega barahamagara batarayandura kuyirinda, baravuga ko iyo ndwara ibabaza ku mubiri no ku mutima. Inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana. Bamwe muri aba bagwaruke haciye iminsi banduye virusi ya corona bakagira amahirwe yo gukira, bavuga ko bababazwa no kubona benshi mu Barundi baradehukiwe gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ico kiza. Umugwaruka amenyesha ko abafata minenegwe ico kiza ko kibabaza cane, akabasaba ahubwo guhindura ingendo bakacirinda bataracandura. Vy'ukuri abantu benshi bibaza ko covid atayiriho canke bibaza ko yoba yaraheze. Jewe ico nobahanura, ico nobabwira nuko bomenya yuko ikiza ca covid-19 kibabaza cane, nuko bakwiye kumenya yuko ikiza ca covid kihari kandi kibabaza, kandi bakwiye kucirinda kuko kucirinda birashoboka. Hampande y'ukubabaza ku buryo bw'umubiri, uwo mugwaruka amenyesha kandi ko ico kiza kibabaza bitutse ku kuntu umuryango ufise umugwayi winubwa mu kibano, aho ababonye biruka bakabahungira kure. Abantu bamaze kumva ko uwagwaye ico kiza ca covid, burya n'abana bato bato bo mu kibano ntibasubira kugaruka gukina n'abandi, barababuza. Birababaje cane gose. Uno mukenyezi nawe nyene ari mu banduye virusi ya corona, nawe nyene mu nyuma gakira, avuga ko kimwe mu bituma abarundi badakurikiza amabwirizwa yo kwirinda harimwo imico y'abarundi, aho bibaza ko umuntu utamuramukije aba ari kumwinuba. Uwo mukenyezi akemeza ko nawe ubwiwe yagerageje kwanka kuramukanya akiva mu kato, ariko mu kibano bakabibona nko kwishima. Najewe nkivayo nkigigwara, wasanga keshi nguma nambaye agafukamunwa, aho ngiye keshi nyene ugasanga sindamukanya, nkabona nkababwira nkaca nguma nabagenda nti corona reka ni umuntu ntitwaramukanya. Urumva rero uretse kumuramutsa canke ibiki, uza wumva atanguye kuzaravuga amajambo atari meza, yuko umwinovye ukamubwira uterega naragwaye, ati none waragwaye ntiwakize. Urumva sinzi rero ni ibintu biri mu mitwe yacu. Uno mukenyezi asanzwe akora akazi ko kwigisha, avuga ko inyuma yaho ibipimo vyo kwa muganga vyerekanye ko yakize uwo mugera, vyamugoye gusubira ku kazi kiwe, yibaza ko bazomwinuba basubiye ku mirimo, ariko akemeza ko ageze ku kazi yatangajwe no kubona yakigwa atakumwinuba. Makubera asanzwe nkora akazi ko kwigisha, nije natanguye gatoyi numva umenga ntavyumva kungena abana bahava banyakira ninasubirayo. Ndibuka ko ico gihe naciye mara ndindwi muhira, hama muganda abona ntireka ngendeyo, ngiyeyo kubera bari baduhaye n'agapapuro kerekana ko ari negative, tuze tutereka abantu. Urumva nyene nkababwira abandi gutyo onye, naragiye nza ndabibabwira, n'abana barambaza ndababwira nti je meze neza, je narakize nta na kimwe, ngaka n'agapapuro ndafise. Hamaye birahera gutyo. Ku bwa Karixte Nkurunziza wo mw'ishiramwe mpuzamakungu gita ibijanye n'akazi Organisation Internationale du Travail, asaba leta ko yofasha gukomeza imigwi ijejwe gukingira amagara y'abantu n'impanuka mu buzi bwose, haba mu bigenga no mu bwa leta, muri bino bihe vy'ico kiza, kugira ngo bigabanye abandurira ku kazi. Karixte Nkurunziza avuga kandi ko iyo abakozi bagumye bagwaragurika kubera ibiza bazana uruhombo kumukoresha, kuko akazi kaheza kagakorwa nabi. Umukoresha ashizeho izo ngingo zikwiye ku kazi muri iki gihe kidasanzwe ca covid, iyo migwi iheza igafasha gushira mu ngiro imigambi yashizweho na leta ndetse n'amasosiyete ku ruhande rwayo mu kurwanya ico kiza. Ikindi nuko iyo amagara y'abakozi atabungabunzwe kenshi n'umukoresha arahombera. Rero muri rusangi iyo migwi iyo ishizweho hagashigwaho n'umugambi wo kurwanya no kurinda amasanganya ku kazi,
bifise akunguko kenshi haba ku bakoresha no ku bakozi ubwabo. Ibiharuro biva mu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha ibijanye n'akazi ku isi yerekana ko ku mugabane wa Afurika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 abantu barenga miliyoni 200 ari bamaze gutakaza akazi kubera ikiza ca virusi ya corona. Inama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu gihugu cya Ecosse igeze ku munsi wa gatandatu. Abayiteraniyemo uyu munsi barasuzuma uruhare rwa buri wese mu kubungabunga ibidukikije, by'umwihariko urubyiruko. Niba nta gikozwe ubu, abakiri bato nibo bazibasirwa n'ingaruka. Navuganye na Augustin Ngenzirabona, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu mu Burundi gishinzwe ibidukikije, ari mu nama mu mujyi wa Glasgow, mubaza uruhare Uburundi buzagira mu byemezo bigamije gusigasira iyi si dutuye. Imbere y'uko ndakwishura icyo kibazo, nagomba kumenyesha ko imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera ibihe turimo by'igikiza cya corona cyateye isi yose. Babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu, ariko bamwe twarashoboye gushika, n'abandi baracyari mu nzira baza. Kuvuga rero turiko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo muri Afurika kugira ngo turabe icyo twogira dushikirize natwe, kugira ngo barabe ingene twitaho natwe abanyafurika, kuko mu bisanzwe murabona utwo duhanzwe n'irihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere, kandi atari twebwe ahanini dutuma turungika iyo myuka ikaduga mu kirere, hanyuma zigatuma ibihe bihindagurika. Turiko turabonana rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonke icyo dushikiriza natwe uruhara rwa Afurika. None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe rite? Ubundi ihindagurika ry'ibihe sagaseseshwa rumuri, turamaze kubona ingaruka mbi nyinshi zivuye kuri iryo hindagurika ry'ibihe, na cyane cyane imvura igwaye ari nyinshi, imvura y'isegenya igaheza igatera imyuzure, amabarabara agasitagurika, inzu zigatwarwa, eka mbere abantu bamwe bakahatikirira, abandi bagata ingo zabo. None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke, n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke? Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata, na cyane cyane ko duhuriye mu mugwi umwe wo kurwaniriza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi, hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe, no kuraba nyine umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira duhurikiye mu mugambi w'igihugu ujanye no gukingira isi, na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari. Hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi. Hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora, turetse ibyo mbije kubabarira, hariho n'iminsi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi, cyane cyane umunsi ugira 4. Iyo niyo migambi nyamukuru leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe yaba risa n'iryabaye akamirabaye. Depite bagize komisiyo ishinzwe iterambere mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari mu ruzinduko mu Rwanda basura ibikorwa uyu muryango utera inkunga, ariko bagarutse no ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Aba badepite basuye u Rwanda nyuma y'igihe gito gishize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isabye leta y'u Rwanda kurekura no kohereza Paul Rusesabagina mu Bubiligi. Ni umwanzuro watowe ku bwiganze buri hejuru mu nama yahuje abadepite b'iyo nteko. Kuri uyu wa kane abagize itsinda ry'abadepite bagize komisiyo ishinzwe iterambere basuye inteko nshingamategeko y'u Rwanda bagirana ibiganiro n'abagize biro y'umutwe w'abadepite mu Rwanda. Ibiganiro by'aba bayobozi byabereye mu muhezo, ariko nyuma y'ibi biganiro abagize inteko ku mpande zombi
bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Uwaje uhagarariye iryo tsinda Depite Norbert Nezeri yabajijwe icyo avuga kuri dosiye ya Rusesabagina, asobanura ko atari mu bari bashyigikiye iki cyemezo, gusa yumvikanisha ko bafite uburenganzira bwo kuvuga uko bumva ibintu. It's not a secret that I was not very much, I would say, comfortable with the decision taken by the European Parliament. Aragira ati si ibanga nababwira ko nge ntari nyuzwe n'umurongo bagenzi banjye bafashe. Kuri nge sinari nyuzwe n'uko twareba iki kibazo cyonyine ngo tureke ibindi bibazo twakabaye nabyo tuvugaho. Ni ngombwa ariko kwibutsa ko twe turi abadepite kandi twigenga mu byo tuvuga. Twagaragaje umurongo w'uko tubona umuntu cyane cyane mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo turi abadiplomate, turi abadepite batowe bigenga. Ariko nanone ku rundi ruhande dukwiye kugira inzira yadufasha kumenya uburyo twakorana n'igihugu cyanyu. Up and cooperate with your country. Uyu mudepite kandi yabwiye itangazamakuru ko bubaha ibyemezo by'igihugu. It's your decision, you are aragira ati ni icyemezo cyanyu, muri igihugu cyigenga, mufite abadepite, mufite guverinoma, mufite inkiko zanyu. Ntabwo twaje kubaha amasomo gusa, twaberetse uko tubona ibintu. Abadepite bagize komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bari batoye umwanzuro usaba ko Rusesabagina yarekurwa agacyurwa mu Bubiligi. Abo badepite bakavuga ko bikwiye gukorwa nk'igikorwa cy'ubutabazi hatitawe ku kuba ari umwere cyangwa se ahamwe n'ibyaha. Perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda Donatilla Mukabalisa yavuze ko abantu bakwiye kujya baganira mu buryo bwo kubahana. Murabyibuka ko nyuma ya resolution bafashe natwe twafashe indi resolution nk'inteko ishinga amategeko tubabwira uko tubitekerezaho. Ubwo ndibwira ko mu biganiro tuzakomeza tugenda tugira, ngira ngo ibyo byose tuzagenda bihabwa umurongo kugira ngo abantu bajye baganira mu buryo bwo kumvikana, mu buryo bwo kubahana. Ngira ngo ibiganiro uko bizagenda bikomeza, ibyo byose tuzagenda tugaragaza ko tugomba kubana mu bwubahane. Nyuma y'imyanzuro yatowe n'abadepite b'ubumwe bw'Uburayi, abadepite n'abasenateri bo mu Rwanda bafatiye hamwe umwanzuro wo gusubiza iby'inteko y'ubumwe bw'Uburayi yavuze ku bijyanye na Paul Rusesabagina ko nta cyizere ko azahabwa ubutabera. Inteko y'u Rwanda yasabye ko uyu mwanzuro uvaho kuko udahuje n'ukuri. Inteko y'u Rwanda yerekanye ko iyo nteko yirengagije amategeko y'u Rwanda, amategeko mpuzamahanga n'amasezerano anyuranye u Rwanda rwasinye. Banongeyeho ko umwanzuro wafashwe ku Rwanda ugaragaza ukubogamira kuri Rusesabagina kuko afite ubwenegihugu bwa kimwe mu bihugu by'i Burayi. Ijwi rya Amerika ryabajije umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda utashatse ko dutangaza amazina ye uko abona ubusabe bw'imiryango mpuzamahanga ku kibazo cya Rusesabagina. Ibyo bakoze birenze no gutanga amasomo, ahubwo no gutanga amabwiriza. U Rwanda rero si umunyamuryango w'umuryango umwe bw'i Burayi nk'uko barimo guha amabwiriza Polonye. Mu Rwanda ni igihugu kigenga, nta nubwo kibarirwa muri sfere ya Union Européenne unegereranyije n'abo baganira na African Union. Ibyo rero ni muri ya gahunda ya mpatsi ibihugu no gusuzugura ibihugu bito cyangwa ibihugu bikennye bya Afurika. Nkumva nta jambo bafite, nta n'umwanya bafite, kuko ibyo batanga si position, so ko babona ibintu, ahubwo ni amabwiriza. Bihabanye rero nuko ibihugu n'imiryango mpuzamahanga babikwiriye gukorana. Iri tsinda ry'abadepite bari mu Rwanda n'abagize komisiyo ishinzwe iterambere bari mu Rwanda kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru, bazanywe no kureba ibikorwa umuryango w'ubumwe bw'i Burayi utera inkunga leta y'u Rwanda. Hashize imyaka 5 umwana w'umuhungu Tony Nsanzabaganwa avuye aho yari atuye mu ntara ya Bubanza muri komine ya Gihanda kw'ibarabara rya 12 yabanaga na nyirasenge uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro Agasaro Kaburaga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye i Kigali mu karere ka Kanyinya, akagari ka Nzove, umudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiyi inkuru yuko yatandukanye n'umwana we. Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga ku Kimisagara, aza kugenda agiye kwiga aho nyine iwabo. We yavukiye i Burundi kandi nanjye niho navukiye. Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nza gutaha musize, nza kongera gusubirayo, ndamufata turazanana tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo. Yari ari mu mwaka wa 3. Umwana ndamufata
ndamujyana hari 2006. Uramujyana umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi? Ni mu ntara y'Ububanza muri komine ya Gihanga kw'ibarabara rya 12. None se umushubije yo wamuhaye nde? Yari iwabo kwa sekuru ni nyirasenge uvukana na se kuko papa we yitabye Imana. Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda? Nje ngaruka mu Rwanda. Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona? Nta makuru yo nongeye kumva kuko muri covid nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye yarambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe. Ati ndazibura kuko bari banyibye telefone, ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira ati se kuki ibyo byose bagiye batabimenyesheje? Arambwira ati bambajije nimero zawe mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zaho telefone bayinyibye. Ati naburanye nabo nuko. None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana? Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho, bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye. Nimero yanjye? Babanje gushakisha bigeze aho nyine nibwo bampaye izo nimero zawe. Ati izi nimero ni za Venuste Nshimiyimana z'agasaro kabuze. Uko nanjye nkunda kumva agasaro, kiriya kiganiro cyo ku cyumweru 10 ndagikunda cyane. Nkunda kumva agasaro, ababuze abana babo bababona, nkumva nanjye rwose binteye akantu, nkumva mfite agahinda. Nyirasenge wa Tony Nsanzabaganwa uravuga ko aba muri Amerika, yitwa nde? Yitwa Joyeuse Space. Ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ngo ushakishe ukuntu wamenya aho aherereye? No kuri Facebook twaragerageje tumubura, urumva. Ariko hari n'undi waduha amakuru, se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura. Yego. Nawe kuri WhatsApp ntawo ubaho. Yitwa Ndayikeje Alain Salvatore. Ndayikeje Alain Salvatore. Alain Salvatore. Akaba se wabo wa Tony Nsanzabaganwa? Kabaza aho aherereye? Ni ufite amakuru afatitse. Urakoze rero, ndagushimiye cyane kuba Croix Rouge yakurangiye ngo witabaza agasaro kaburaga ntutinde ukaduhamagara. Nkwifurije gutegereza wizeye, ugira amahoro. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Mu bwitange bwawe Imana ikurinde kandi. Ngaho umunsi mwiza. Sawa, urakoze. Agasaro kaburaga karabonetse. Ikiganiro Agasaro kaburaga umwihariko wa muri Sanga ni buri cyumweru 10:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abagize leta basoje ejo kuwa gatanu umwiherero w'iminsi 3 ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Umwiherero wateguwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ofise ntumbero yo guha leta umurongo ngenderwako mu itunganywa ryiza ry'igihugu rishira imbere abanyagihugu nk'uko vyasiguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Hariho kubatunganiriza mu mutekano, kubatunganiriza mu butungane, kubatunganiriza mu kubona yuko bishira bakizana, ndetse nuko bashobora gutunganirizwa mu dukorwa twabo twa misi yose, nko gufasha nk'abakukuruke kugira ngo baronke impamba ibaherekeza mu karuhuko k'izabukuru, canke ndetse n'abenegihugu amagara bakitse bagafashwa neza. Hariho kandi n'ibindi urwego nshingwabikorwa rwa leta rutegereza gukora bijanye ndetse n'imico kama, vyifashe gute mu mashure, mu nyigisho, ibijanye no kumenyesha amakuru, ko abenegihugu baronka amakuru bikwiye, mbega abenegihugu barisanzura bikwiye. Abakurikirana hagufi ibikorwa vya leta cane cane mu gisata c'ubutunzi no kugwanya abajya ibiturire n'abanyonora amatungo ya leta nk'ishirahamwe ryigenga Oricom barashima uwo mwiherero. Gabriel Rufyiri aritwara yabwijwe rya Amerika kuri ico gikorwa cari caratevye. Rufyiri arakebura abashikiranganje bose bagize leta bari mu mwiherero ndetse n'umukuru w'igihugu aho botumbereza ijisho kurusha ahandi. Umuntu wese yononye itunga ry'igihugu aca ahanwa bikurikije amategeko.
ivyo rero bararaba ko biriko birakurikizwa kuko twebwe ingene tubona abantu biba igihugu mu vy'ukuri twebwe ntitubona kumenga ubutungane hari ico bubabaza. Ingingo ya kabiri ni ingingo ya 95 ivuga yuko abo bantu bose bateza kwerekana ubutunzi bwabo. Ivyo rero kugeza n'uno munsi ntibiraba, ivyo bintu bakabitorera umuti. Ikigira gatatu ni bijanye no kumenyesha amakuru, bwo kugurura ibimenyesha amakuru nka BBC hamwe na Voix d'Amerique, radio y'Abanyamerika. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahumuriza abagwanya ibiturire kw'ico gisata co kunagura ubutunzi kitibagiwe. Yifuza ko igihugu arongoye kija mu bitunze kw'isi kugira ngo ubutunzi butere imbere. Hariho vyinshi biba bikenewe, tutibagiye rero no kubungabunga itunga rusange. Ibi rero tubigize mu ntumbero yo kugira ngo muri aya mezi ya nyuma ahereza umwaka twisuzume, turabe neza ikivi ko turiho tukijana nk'uko bitegerezwa, kugira ngo aho tuza gusanga tugoyagoya umwaka buce utangura tuze tuwutangurane ingoga nyinshi, ubuhinga, ubwitonzi. Sinumva ingene Uburundi butari mu bihugu biteye imbere mu gihe dufise ibintu vyose bibaho bishobora gutuma dutera imbere. Turafise ubutare, turafise isi nziza, igihugu cyacu gihagaze ahantu n'ibindi bihugu bigikenera cyane, tugaca tugira n'abarundi b'incabwenge. Uburundi bwari bukwiye kuba igihugu giteye imbere cyane. Aha Gabriel Fyiri aratanga intererano y'inzira yoshimikirwa ko kugira iryo hangiro rya Perezida Ndayishimiye rishikweko. Turavye mu vy'ubutunzi hari ikibazo c'amafaranga y'agaciro, hari ikibazo ivyo dushora hanze hamwe n'ivyo dukura hanze kugira ngo ubutunzi buduge. Dufise ikibazo c'abantu b'umwina, abantu b'umunoho, abantu b'indandende. Kenshi umuntu nk'uwo usanga hari umutima hagiye inda, bagazana abantu bumva ko mu by'ukuri bagomba kuduza ubutunzi, hanyuma kandi bakaba ari abantu batowe kubera ubuhinga, batowe kubera ishaka bafise n'ubwenge bafise kugira ngo baze baje guteza imbere igihugu. Nk'abantu bakugwa bagize amakosa ukazibona basubijwe mu bibanza. Abashikiranganje bose bagize leta bashikirije ko bifuza guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama rifatiye ku nyungu z'umunyagihugu. N'umwiherero wa mbere ubaye kuva umukuru w'igihugu ahari aja ku butegetsi mu mwaka uheze w'2020.